Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikiye aherereye kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho mu kumugoroba wo kuri uyu wa Mungu turi kwigenekezo rya 13 kwezi kwa kane 2025 na makuru yihuta cane havugwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Jirase Daniel Ndabirabe iba yafashe ingingo yo guhindura abagize CNIDH. N'urundi rwego barimwo zuguruzuguru rwafatiwe ingingo muri nondwi n'umurwi w'igihugu jerwe agateka kazina muntu CNIDH. Kuwa gatanu heze hari kwigenekezo rya 11 kwezi kwa kane umukuru w'inama nshingamateka Jirase Daniel Ndabirabe yoba yarasohoye itangazo rihamagara bifuza kuja muri uyo murwi ko botwara amadosiye mu nama nshingamateka bitarenze igenekezo rya 17 kwezi kwa kane 2025 igihe c'isaha 11 z'umuhingamo. Jirase Ndabirabe rero akavuga ko yafashe iyo ngingo nyuma y'amatohoza yariko harakura ku manyanga avugwa muri CNIDH. Hano tubibutse ko hari abakomiseri batatu ba CNIDH bandikiye umukuru w'inama nshingamateka bumenyesha ubunyenyezi bavuga ko bukorwa na Dr.VIGNY NIMURABA batwara uwo murwi CNIDH ujejwe agateka kazina muntu. Abo bakomiseri rero bakaba bagiriza Vigny NIMURABA ko yoba yaranyonyeje amafaranga ashika umuriyaridi n'ibihumbi amajana murantunge umuriyaridi n'imiliyoni amajana 200. Bakaba bamwagiriza kandi ko yonona amafaranga ya CNIDH mu kuyashira mu bitagira akamaro. Bavuga ko ategura kugura intebe y'imiliyoni 150 z'amarundi agashira igice kinini c'amafaranga ya CNIDH mu ngendo ziwe mu mahanga. Nyuma y'ivyo birego vyose Jirase Daniel Ndabirabe rero ahisemwo gukura abagize CNIDH agatoza abandi. Mu mategeko nta nzira iriho yo gukura umukomiseri wa CNIDH kiretse biciye mu matora y'abagenzi CNIDH bakavyemeza ku rugero rwo hejuru cane. Yaba umukuru w'igihugu yaba urongoye inama nshingamateka nta numwe ashobora gufata ingingo ikuru umukomiseri. Jirase Ndabirabe rero aciye mu nzira yo guhamagara amatora bashasha abagize CNIDH ikiringo c'abahahora kitararangira, ariko iyi ngingo nayo nyene irashobora kuzoteza ikibazo. Abakuwe barashobora kuzovyanka akavuga ko ikiringo cabo kitari bwahere. Ese yoba ari inzira yo guhana Dr.VIGNY NIMURABA wenyene canke abagize CNIDH bagiye guhanwa bose? Tuzobimenya rero tubonye abashasha bazoturwa. Muri aya makuru mugiye kumvirizamwo amabanga akomeye cane y'ibiberaho muri CNIDH. Hari raporo ikomeye cane nkuko muza kubikurikira muri aya makuru. Muri CNIDH harimwe imyereka, harimwo kandi umukomiseri yarahatswe gufata ku nguvu umukenyezi ajejwe isuku muri CNIDH. Haravugwamwo ivy'amacakubiri y'amoko mu ndongozi za CNIDH. Harivuga kandi imirwano hagati y'abakomiseri bagize uyu murwi n'ibindi byinshi bitandukanye. Mabanga twahejeje kuronka mu makuru twabatohoreje tugiye kuyabagezaho kuri uburyo burambuye. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Bizwa ko bagize umurwi w'igihugu jerwe agateka kazina muntu. Abarundi barahohoterwa uko bukeye uko bwije, uwo murwi tukawubura. Indiri z'abarundi baranyurujwe, ariko uwo murwi uri bubajejwe kwerekana ko atakibazo gikomeye kiriho. Haraho rimwe na rimwe bishika tukumva umurwi uvuze umuntu nk'umwe canke babiri bahohotewe tukanashima no kubera Burundi dusigaye tumenyereye ko abategetsi bavuga nabi gusa hama bakaba barahejeje. Warinda agateka kazina muntu barangajwe n'amashiramwe yigenga yarafuswe. Uwo murwi rero ntaco binwezwe ko ahubwo kabufasha n'abategetsi gutuka baharanira agateka kazina muntu. Baharanira agateka kazina muntu 12 rero bakaba baraciriwe imanza z'agahotoro zo kubafunga ubuzima bwose no kubanyaga utwabo twose. Umurwi rero warinumiye abanyurura igitego barahiye baratokombera barahambwa nk'imbwa mu kinyagiro. Umurwi nta no kubitoza ko ngo werekana ko hakoze bidakorwa. Abanyururu rero baraheza iminyururu bakaguma bafunzwe. CNIDH ikanuma. Ikiringo ca batanu mu bagize CNIDH coba kigiye kurangira. Ubu hageze ko haturwa abakomiseri bashasha. Inama nshingamateka yarerutse gusaba bifuza kuja muri uwo murwi gutanga amadosiye. None abasanzwe bagize uwo murwi bariko bategana imyereka, umwe wese yikunduwe kwakaza kubo yibaza bazomushigikira. Mwikete umukuru w'umurwi Dr.VIGNY NIMURABA yandikiye umukuru w'igihugu, yaranditse bibera mu murwi arongoye, aragerageza kurega abagenzi be yagiriza ko bariko barakuvya ngo bicari mu ntebe yiwe. Ibiri muri iryo kete rero vyakaba yarashizwe habona n'ikinyamakuru Iwacu. Hari umukomiseri yarahatswe gufata ku nguvu umukenyezi ajejwe isuku aho muri CNIDH.
mu ngingo ya gatandatu rero igete ryiwe Dr. Sixte NIMURABA akavuga umukozi wa CNDH umukenyezi yajejwe isuku mu biro vy'urwo rwego yatswe gufatwa ku nguvu n'umwe mu bakomiseri. NIMURABA akaba yandika ko ikibazo bakirangije mu kubumvikanisha. Ikinyamakuru Iwacu kimubajije NIMURABA yishuye ko abo icaha cerekeye batavyemera. Bamenyesha amakuru rero bagaca batangara ingene umuntu yandika ko icaha cabaye akongera akavuga ko abo cerekeye batavyemera. Ico kinyamakuru Iwacu kibajije abandi bakozi ba CNDH bayishuye ko ivyo bintu vyabereye mu Cibitoke aho umurwi wari wagiye mu nama. None ni gute icaha gihambaye nk'ico gisanzwe gihanwa n'amategeko gihezwa mu kumvikana kandi bigakorwa n'umurwi ujejwe agateka kazina muntu? Ni gute komiseri ajejwe agateka ka muntu aboneka ko ari mu nzira zo gufata ku nguvu abakenyezi hanyuma akabandanya amabanga umurwi ukinumira? Umurwi rero udashobora no gukingira abakenyezi bawukoramwo kuko ushobora no gukingira abandi barundi bose. Haravugwa kandi kete rya Dr. Sixte NIMURABA rikaba ryaraje mu gihe abakomiseri bariko barondera bashigikira ngo basubire gutorwa. Bamwe rero bakifuza intebe y'umukuru wa CNDH. NIMURABA rero akaba yandika ko hari umukomiseri ariko arakora ibishoboka byose ngo we ntasubire kurongora CNDH. Umukomiseri ngo yigamba ko azinanye cyane n'umukuru w'inama nshingamateka kandi ko yama muha raporo mu mpisho, kigamba kandi ko azinanye n'icegera c'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yamwemereye ko hazomushigikira uko bizogenda kose. NIMURABA akavuga ko umukomiseri afise umugambi wo gukura umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNDH n'abandi bakozi babiri. Dr. Sixte NIMURABA ntagarukira ngaho rero mu guha ishusho bibagenzi we. Hari abakomiseri bagirizwa ko bariko baritonesha ku rugero ruteye ubwoba mu baserukira ibindi bihugu mu Burundi. Hari abagirizwa gukoresha imvugo iturira, hari uwagirizwa ko yama aborewe ku buryo azohava ateza isanganya imiduga ya CNDH. Kiboneka co nuko Dr. Sixte NIMURABA akeneye ko abandi bakomiseri bose baboneka ari babi agasigara ari wenyene aboneka nk'intungane. Twabibabwiye dutangura aya makuru, Daniel Girase Ndabirabe we yifata ingingo yo guhindura abagize CNDH. Urundi rwego rero rwarimwo zuguru ni CNDH. Kuwa gatanu heze hari mu nama nshingamateka, umukuru w'inama nshingamateka Daniel Girase Ndabirabe yasohoye itangazo rihamagaza abifuza kuba abakomiseri muri CNIDH. Girase Ndabirabe akavuga ko yafashe iyo ngingo nyuma y'amatohoza ariko arakora mu manyanga avugwa muri CNDH rero hari abakomiseri batatu buba barandikiye umukuru w'inama nshingamateka bamenyesha ubunyonyezi bavuga ko bukorwa na Sixte NIMURABA twari uwo murwi. Abakomiseri bakagiriza NIMURABA ko yoba yanyonyeje amafaranga ashika muri yaridi n'imiliyoni amajana 200. Bakaba bamwagiriza kandi ko yonona amafaranga ya CNDH mu kuyashira mu bitagira akamaro, aho bavuga ko ategura kugura intebe z'imiliyoni 50 z'amarundi agashira igice kinini c'amafaranga ya CNDH mu ngendo ziwe mu mahanga. Ibi rero birerekana ko yaba Dr. Sixte NIMURABA hamwe n'abandi bakomiseri buri wese atanumwe adafise umurwi abarizwamwo, nubwo bose bavuga ko barongoye iyo komisiyo yijejwe agateka kazina muntu mu gihugu c'u Burundi. Ni gutyo rero byo bavyifashe ni impinduka zimirije kuba tukazobagezaho byose ku buryo burambuye. Mushikiranganje wa mbere ngo yarabeshe mu nama nshingamateka, abanyagihugu bakaba baraye batangaye. Ngese ubwo nivyo bifitanye n'ubunyonyezi bwateguwe ngo mbega none umushikiranganje wa mbere azosiba imbabazi abanyagihugu nk'uko asanzwe abikora? Ku munsi wa kane hari ku itariki ya 10 kwezi kwa kane, umushikiranganje wa mbere Jean ko buce batazirenda kugarigara imbere y'abatowe n'abanyagihugu mu Kigobe kugira ashikirize icegeranyo cy'ibikorwa vyaranguwe na leta arongoye mu gice ca mbere c'umwaka wa 2024 ushira 2025. Umushikiranganje wa mbere yashikirije ko ibikorwa vya leta yari yihaye vyarangutse ku bice 70% n'amafaranga yakoreshejwe akaba ari ku bice 67 n'uduce 93% vyategekanijwe gukoreshwa mu mwaka wose. Ariko bamwe mu batuwe n'abanyagihugu rero barashikirije amakenga yabo mu kuvuga ko ivyama bishikirizwa muri ivyo vyegeranyo biba ari ububeshi binyuranye n'ivyo bibonera. Agashikiriza rero vyaranguwe Javeni Rakubuce yavuze ko ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo hari hategekanijwe kuzasa amabuye mu mabarabara canke ivyo bita pavage. Ico gikorwa cari categekanirijwe amafaranga angana n'imiliyaridi 1 n'imiliyoni amajana 4 y'amarundi. Ndirakubuce rero yaciye avuga ko ico gikorwa bahejeje kukirangura 100% kandi ko n'amafaranga yose yasohotse pavage Cankuzo réalisé à 100%, taux d'exécution budgétaire 100%.
baduwe n'abanyagihugu rero mu Cankuzo ntibihanganiye uwo mushikiranganje wa mbere baciye bafata ijambo bamenyesha ko ahejeje kubesha kubera ivyo bikorwa bitigeze birangurwa kandi ko ariho bamira iminsi yose. Umushikiranganje wa mbere yarabuze uko yifata muri ako kanya aca yisigura avuga ko basumba ivyegeranyo biba vyavuye mu bushikiranganje butandukanye. Amakuru rero ahari nuko kw'itariki ya 13 ubwo no kuvuga kuri uyu munsi hari amasanamu yabonetse yerekana ko atabuye na rimwe rirashirwa hasi muri ico gikorwa ca pavoma, kigeretse ko nuko rero n'ivyo bikorwa vyahagaze aho bari batanguye kubaka imiserege. Aha rero n'abanyagihugu babo mu Cankuzo bavuga ko barabumiwe kumva umushikiranganje wa mbere yubahuka gushikiriza ibinyoma ko ivyo bikorwa vyaranguye kandi vyaranahagaze. Akabazo rero ngaha umuntu aca yibaza ese iyo igikorwa caneze ko caranguye 100% amafaranga yacu aba yasohotse kera, none amafaranga yo mu Cankuzo yoba yaragiye hehe? Ese mbega ayazokora ayo mabarabara azoca avahe? Ubwo ntiyoba yaranyurujwe bakaba ariko barategura kuyashira mu nteguro y'amafaranga leta uzokoresha muri manda ikurikira? Ese vyobazwa nde? Rero biragaragaza ubunyenyezi bwamubera mu bisata vya leta mu bushikiranganje butandukanye bama bemeza ko ibikorwa vyaranguwe 100% mu gihe atana kimwe kiba cakozwe. Amafaranga rero barategekarijwe agaca anyuruzwa, ariko ntawuzi nimba Jean ko buca azosaba imbabazi abanyagihugu canke atazu azosaba, ariko ikibonekeza nuko ivyegira vyama bishikirizwa mu bushikiranganje bwa leta vyama birimo ibinyoma vyinshi kuko n'ahandi henshi bazi no gutoza ivyo bikorwa ntivyigeze birangurwa. Ni gutyo rero vyo bavyifashe mu gisata c'amabarabara ndetse n'amatungo ya leta. Reka tubandanirize izi nkuru zacu kuzanditswe n'ibindi bimenyesha amakuru bitandukanye. Amakuru havugwa ayo muyinga nuko hari umupolisi umwe yitavye Imana, umudereva nawe arakomereka bazize isanganya ryabereye Ikobero ari kuwa 12 ndamukiza ku munsi w'ejo kuwa gatandatu nyuma izaze 6 z'umuhingamo aho imodoka nini yayipakiye imizigo yamanutse ahitwa Nzaza muri Tanzania yinjiye Ikobero rero ku ruhande rw'u Burundi irahenuka iryama ku mupolisi ari ku kazi ka misi yose. Amakuru atangwa n'ababonye iryo sanganya avuga ko umupolisi yaciye yitaba Imana mu gihe umudereva w'iyo modoka nawe yakomeretse cane, waraciye bangukanwa kwa muganga. Bangaho bakuru b'Ikobero bakemeza ko hatari irya mbere ahubwo ko habaye amasanganya ahitana abantu n'ibintu. Aya makuru yacu tuyabandanirize muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo Igoma, muhari AFC M23 wagiriza ingabo za SADC kugira uruhara mu bitero Igoma. Mu itangazo ry'umuhari AFC M23 wagiriza ingabo za SADC kugira uruhara mu bitero Igoma wari kumwe na FARDC, FDLR hamwe na Wazalendo. Umuhari ukavuga ko ingabo za SADC ziri mu butumwa za CNIDH zagize uruhara rutaziguye mu bitero berutse kuba mu gisagara ca Goma ku munsi wa gatanu itariki 11 z'uku kwezi ko rero zisabwe kuva muri Kongo. Iryo tangazo rikagira riti kubera ivyo bitero AFC M23 tegetse ko ingabo ziri mu butumwa bwa CNIDH zikora meza ubwo nyene. Ivyo bitero bikaba biteye kubiri n'amasezerano twagiranye na SADC yo gutevya igikorwa co gusanura ikibuga c'indege ca Goma. Bitumye kandi dusaba ko mu buryo bwihuse ko ingabo za FARDC ziri mu birindiro vya MONUSCO zishikana ku muhari wacu. Gushika ubu CNIDH, MONUSCO na leta ya Kongo ntaco baravuga kuri iryo tangazo. Ikinyamakuru BBC gahuza miryango dukesha inkuru ikavuga ko cagerageze kuba shaka ariko ntaco barashikiriza. Umunsi wa gatanu mw'ijoro rero mu buca ari ku munsi wa gatandatu amasasi menshi n'amabombe vyarumvikanye cane mu gisagara ca Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umuhari AFC M23 ugenzura ico gisagara ukaba uramenyesheje ku radio y'igihugu RTNC ikorera mu gisagara ca Goma ko ibirindiro vyabo vyari vyatewe n'urunani rw'aba-FARDC, Wazalendo hamwe na FDLR. Itangazo ryo ku wa 12 ndamukiza aho umuhari ukavuga ko ingabo za SADC zagize uruhara muri ivyo bitero, bikavuga ko ibitero vyari bikaze gusumba handi mu makaritsiye yatewe ari Keshero na Lac Vert. Igisagara ca Goma mugwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru kaburi mu mirimo y'abagwanyi ba M23 hagati aho rero ivyo bikaba bibaye mu gihe intumwa za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuhari AFC M23 ziza zaramaze gushika i Doha muri Qatar mu biganiro vy'amahoro. Gushika ubu rero ivyo biganiro biriko bibera mu mwiherero ntangere. Leta ya Kongo rero bivuga ko yari yanse kuganira mbona nkubone n'abagwanyi ba M23 ivuga ko ishaka kuganira n'u Rwanda kuko ari ngo ari rwo rwayiteye, kuko ari rwo rufashe mu mugongo hamari
uwo muhari Rwanda rero ntirwigeze ruhakana canke ngo rwemeze ko rufashe mu Ventura ariko narwo twegereza ko gukorana n'umuhari FDL wagirizwa kugira jenoside yo mu Rwanda mu 1994 ni jenoside yakorewe abatutsi. Reka rero banywanyi bacu duhereze kuri iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru magazine Jimbere. Nanone hari amakuru co bacanditse kivuga ko abana mu ibarabara basubiye kugwira mu gisagara ca Ngozi imbere y'ishure rikuru ryigisha ubuhinga LTMO ryo mu gisagara ca Ngozi mu bizu bituzuye neza ku mabarabara y'amazu yo kudandarizamwo niho abana bafise kuva mu myaka 5 kuduga mbere kurenza imyaka 18 barara bitekeye mu mifuko ishaje mu mbeho nyinshi kandi ataco bafunguye gishemeye nk'uko aba muri ico gisagara bavyemeza. Abo bana baba 100 bakirirwa baratembera mu gisagara aho hose buronke ico bafungura uko kiba kimeze kose. Mungenge nuko bamwe muri abo bana rero biba canke bakonona miduga n'ibindi vyuma baciye hafi. Abajejwe intwaro bakamenyesha ko abo bana bava ku mitumba y'amakomine ya Mwumba, Ngozi, Gashikanwa n'ahandi hegereye igisagara ca Ngozi. Bamwe bakaba baturuka n'imiryango yabo, abandi bakarungikwa n'abavyeyi canke babareze gusega canke abandi bagakurikira abagenzi babo mw'ibarabara. Mu runani ruharanira agateka k'abana ni FENADEB mu ntara ya Ngozi bakemeza ko bana bo mw'ibarabara baguma bongerekana ku gisagara ca Ngozi no mu gisagara bito nka Masanganzira muri komine Kiremba, Mubuga muri komine Ngozi, Rukeco muri komine Busiga n'ahandi hakunda gukoranira abantu benshi. Baranira agateka k'abana rero bakavuga ko tugira ibyabo bana bigoye kumenya ari gicibonekeza nuko kuva mu mwaka 2025 utanguye abo bana baguriye cane. Abajejwe intwaro hamwe n'abaharanira agateka k'abana rero bagahanura abavyeyi kuguma hafi cane y'abana hamwe no kugerageza gusubiza mu miryango abana birirwa canke bakarara ahatameze neza. Mutwemerere duhereze ngaha amakuru twabateguriye muri uyu mwanya, mbasabe kugira ngo ku munsi w'ejo tuzobane muri byinshi bigiye bitandukanye tuzobashikiriza. Hari amakuru menshi avugwa mu bisata harimo politike, agateka kazina muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi n'ayandi makuru menshi tuzobandanya kubagezaho kuri iyi mbonesha kuri. Ntuzayacikwe, Imana iguhezagire iri joro ryiza.